Ni sawa tumeze neza turaho. Nkuko mutubona hano ni jewe n'umufasha wanje umusheri wanje nkunda cyane kandi nawe akankunda. Amazina yanje nitwa Nzoyisaba Gerard, nsanzwe nkora akazi k'ubutaximan, niko kazi kiwanje. Dufise abana babiri, umwe yitwa Nzoyisaba Dani, namuhaye izina ryanje rya mbere yitwa Nzoyisaba Dani, uwa kabiri yitwa Kezakimana Kentia. Abo nibo bana dufise. Sheri, karibu nawe represent. Mahoro umeze neza, mwiriwe neza, muraho. Nitwa Tuyimana Consolate, nkaba nkora restaurant, niko kazi kanje. Tukaba dufise abana babiri. Ego nkuko twababwiye amazina, turabana tumaranye imyaka atari mike. Dutangura ntivyari vyoroshe, byari bigoye kandi cyane, kubera umunsi wa mbere gusa ndamubona muri jewe nariyumvise undi muntu. Maze kumubona naramuvugishije, abanza kunyankira, aranyankira gose. Mbere ngo marahubwire ko umunsi wa mbere nkimuvugisha namuvugishe kuri telefone, kubera naratinye kumuvugisha tubonana gutya amasomo yandi. Ndamuhamagara ku telefone y'umugenzi, arambwira ngo ntibikunda. Mina we abiwezekani kabisa. Iyo ndamubonye ngaha nca numva ndyohewe cyane, kubera ko kugira ngo ndamuronke ntivyari ibintu bisanzwe. Ariko ndashima Imana ko muri ico gihe narabandanije, ndaguma nza ndamuvugisha, ndamwiramukisha buke buke. Aragera igihe mbona umenga ariko aratangura kunkunda. Turabandanya turaguma uko, kubera ko twari mu buzima tutabona ko dushobora gukora nk'ivy'abandi bakora ngo bagira mu mariage. Twaragumye uko, dusanga twananiwe ukuntu dushobora koroganya abagenzi ngo tugire nk'ivy'abandi bagira bace mu mashengero cyangwa sinzi ahandi n'ahandi mwikomini, ibintu bene ivyo. Dusanga twamaze kubana, ariko tumaze kubana twaragumye aho mu buzima nyene butameze neza. Twagumye twumvikana buke buke, turakora. Haragera igihe Imana iradufasha, tubona ko dushoboye kugera ahantu twoshaka kugira mariage. Mugabo nagomba ndakubwire ko ntivyari vyoroshe, kubera ko twaraciye mu bintu bidasanzwe gose. Twaraciye mu ntambara nyinshi. Uko mutubona turi ngaha burya ntitwasakuno. Oya, ntitwasakuno kabisa. Ubuntu bw'Imana, Imana yaratugiriye neza, kuko haraho yadukuye, hari ubuzima twarimwo, hari nubwo turimo no munsi. Kuri ubwo nkiri ngaha ntarashika kugira ngo ndababwire uko byagenze kugira ngo tugire mariage. Twaricaye hamwe, kuko icyo gihe tukibana je ntitwari bwamenye icyagakiza, ibyagakiza icarico. Turabaho muri ivyo bihe nyene, ariko mugaha haragera igihe turakizwa, tumaze gukizwa turavuga nti ntitwoguma kuno dukora umurimo w'Imana tugira gute tutakoze ivy'abandi bakoze ngo tugire mariage, ibintu bene ivyo. Turapanga ibintu vya mariage. Tumaze gupanga ibintu vya mariage, twarahuye n'ibibazo bitandukanye kandi bitari vyoroshe, ariko Imana yabanye kumwe natwe. No kuvuga ko muri twebwe hari ibyo twagiye tubona ko umenga ntitwoshobora kubikora, mugabo twagiye tubona Imana ibikora buke buke. Dusanga twageze ku rugezo ko gukora mariage.
nagomba nkiri hano mbwire nk'umuntu yoba ariko ariyumvira nko kuba yobana n'uwundi bataragira mariage, byiza yobanza kwitegura kugira ngo abanze agira amasezerano, asezerane hamwe n'Imana, agenda imbere ya padiri cyangwa imbere ya pasteri kugira ngo amuhezagire. Kujya muhezagire nawo ufise ikintu gikomeye gose, ufise ikintu kidasanzwe ku mwana w'umuntu, kubera ko twarabonye ubuzima twagiye tubamwo muri ivyo bihe tutari bwagire mariage, kandi twarabonye n'ubundi buzima twabayemwo inyuma yo kugira mariage. Ko nagoma nakubwire ko imbere yuko dupanga ibintu vya mariage twarabipanze je n'umufasha wanje, twarabipanze je n'umusheri wanje. Tumaze kubipanga turi kumwe, turapanga ikintu cyose turagishira ku rutonde, ariko hagati yacu hari ikintu tutatahuye cyaje hagati yacu kugira ngo gitume tutagera kuri iyo ntumbero ya mariage. Ariko twebwe ntitwashoboye kumenya ni bizananye gute cyangwa bimeze gute, ariko twarakomeje turasenga ku buryo je hanageze n'igihe ntangura gupanga kugira biriya na biriya, ariko uyu namubarira ati tubikore tugire kuno, akaguma ambwira ngo rindira. Kumbe sinarinzi ibiri muri we, sinarinzi uko bimeze. Mu nyuma haragera igihe ndamubwira ati none bimeze gute, eske hoba hari ikintu hagati yanje nawe kitameze neza cyotuma tutabandanya uno mugambi twateguye wa mariage? Arinumira ntiyagira icyo ambwira, araguma ngaho, nanje nkaguma ngenda nkagaruka, ariko nkabona umenga mu nzu ntibimeze neza. Ndagumaho turagira aho tugira mu guprepara kugira ngo tutangure kugura ibintu byo gukoresha mu rubanza. Ndamubwira ati none tugende kurondera turondere bino. Wewe nja numva arahagurutsa ambwiye ngo ntibishoboka. Ntibishoboka gute? Nagoma nakubwire ko ntibyoroshe kuko iyo tutaba dusenga Imana ntivyari gukunda, kubera ko nagomba mvuge ko hari igihe usanga imanza bambe cyangwa ingo nyinshi zigeze muri ivyo bihe ugasanga baratandukanye, cyangwa muri ca gihe mubanye muri babiri, muri mwebwe atanumwe afise kwihangana rimwo, cyangwa afise kugira umutima uciye bugufi, ko mushobora gusanga intumbero mwe mwariko murategura gushikako mutayishitseko. Umwe avuze ngo jewe bimeze uku, umwe agahagarara, uwundi agahagarara, niho usanga ibintu biriko birononekara. Ariko muri ca gihe muri mu rugo mubanye, habaho kugira gute kumenya mbega uwo turi kumwe ameze gute. Wowe kwanza igihe umaze kubona yuko wa undi muri kumwe ari ukundi kuntu ameze, wewe ucugerageza kurondera ukuntu, aho ko abantu bamwe baravuga ngo umugabo ntafise guca bugufi imbere y'umugore cyangwa iki. Mugabo hamwe n'ivyo ushaka ko ubuzima bwanyu bubandanya neza cyangwa urugo rwanyu rugenda neza, wewe umaze kutahura uko uwo mubanyu uko ameze, urafise guca bugufi ukamubwira none bimeze gute cyangwa dukore gute kugira ngo ibintu byacu bibandanye. Ko birashoboka muri mwebwe igihe muri kumwe birashoboka umwe afise ikosa muri mwebwe, mugabo umwe akananirwa no kurikubwira kugira ngo rijya kosa ufise umenye yuko ushobora kugira gute kurikosora. Ugasanga ntari kubwiye, wowe uco rishira aciye rishira ku mutima rigumyeho, ugaca usanga hageze igihe abona yuko umenga iyo ari karaja umenga si heza, kubera iki atakubwiye ibiri muri we. Mu nyuma yaho turiko dupanga dutegura ibintu bene ivyo, ndamubwira ati dukore bino, ariko amaze kumbwira ngo ntibishoboka, ndamubwira ati none bimeze gute, ni biki, habaye iki? Arambwira nti
jewe namaze kukumva yuko jewe nawe bidakunda yuko tugira mariage, ahubwo ikintu gihari ngomba nje kwa pastor ndamubarire. Uje kwa pastor umubarire kubera iki? Jewe ndavuga nti ibi bintu ndabona ko twari tubanye neza, tutarapanga mariage twari tubanye neza, twarashobora gusangira igitumbura kimwe tukajya, ariko tumaze gupanga mariage habaye iki? Ndavuga nti jewe ndicara ndiyumvira ati Mana, ndiyumvira yuko hagati yacu ari kindi kintu cyo bagihari, cyo bakiriko kinjirira urugo rwacu, kidashaka ko tubandanya, kuko haraka ahantu ushobora kuvanaho ushobora kubugeze Satani agahaguruka kugira ngo asubize inyuma wa mupango cyangwa y'amasezerano Imana yabasezeraniye, igatuma muvana. Udushaka urabe ingo nyinshi iyo zifise ahantu ziriko zirarondera kugera, ugasanga umumama cyangwa umupapa baravanye mu rugo, ibintu byose biranyabagira, nta buzima kubandanya bishobora kubaho. Naho baba bafise ibintu bingana gute, usanga umwe yaciye agenda kuri undi yagiye kuriya, ugaca usanga intumbero bashaka gushikako ntibayishitseko, ugaca usanga n'abana babayeho mu buzima butari ubwabo batari bipfuza kubamo. Mu nyuma jewe ndaca bugufi, ngira umutima wo guca bugufi, ndavuga nti ntibishoboka, ivyo bintu sinshobora kuvyemera. Ndasenga navuga nti ntibishoboka, ndasenga gose, ndasenga vraiment. Maze gusenga arambwira nti ndumva ko hari Imana ikoze, hari ikintu ku buzima bwacu umwasi atarashaka ko tugerako, mugabo hari Imana ikoze. Madame aravuga nti vraiment umugambi nariko ndiyumvira kugikora, ndumva ko muri jewe mu mutima wanje nugurutse, ngiye kugira gute, tugiye kubandanya urugendo twari twateguye.